Ndabaramukije bene data, ndabaramukije inshuti z'umusaraba, Imana inyene amahoro, ibampere amahoro kandi ibampezagirire. Jewe mwumva nitwa Jane Hatunga, nkaba mba muri iki gihugu ca Australia. Mbere yuko tugira ivyinshi tuvuga, reka tubanze dusenge. Imana nyene ingabo, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimye kandi ndaguhimbaje kugira neza. Ndagushimye ko wemeye ko tushikana kuri aya masaha turi bazima, kuko Mana hariho benshi batakiriho, hari abandi bafise ibibazo n'intambara zirenze, ariko twebwe watugiriye ubuntu, uratwemereye tuvyuka amahoro, kandi Mana twizeye neza ko ugiye no kuturinda n'uyu munsi wose, nubihererwe icubahiro. Ukomeze kubana natwe, utubabarire ivyaha vyose, amakosa ndetse n'amafuti yose twagendeyemo uyaduharire rwose. Amaze amazina yacu yandike mu gitabo c'ubugingo, uzuduhe kuzogira iherezo ryiza, utuzigame muri ibi bihe turimo, maze Mana mpwemu wawe wera abe ari kutuzigama muri vyose, kandi aza turinde, aza dushikane mw'ijuru amahoro, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ego ndabaramukije kandi nkaba mfashe kano kanya ngira ngo tuganire, tuvugane ivy'ijambo ry'Imana, hanyuma kandi tuze turashinga n'intahe kubw'ivyiza vyinshi Imana yadukoreye. Jewe Imana yangiriye neza, kandi ndazi neza ko hari n'abandi benshi yagiriye neza, hama umuntu agakomeza kubibika umwanya muremure, ariko Imana ishira iciyumviro mu mutima co kuvuga ati nshireho uyu murongo tuze dushima Imana, tubwirane ivy'ijambo ry'Imana. Uwushaka kugira ico yovuga co gushinga intahe canke iyindi nama yongira, ndaza gushiraho inimero yanje hasi, umuntu wese ushobora kumbwira ico yifuza ico arico cose twokora, ni karibu. Hanyuma navuze ati reka rero tuze dushinga intahe, tuvuge ivy'Imana yadukoreye, dushime Imana, kandi twongere dufashanye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko idini y'ukuri, idini yo mu mutima Imana ireba, ariyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Iciyumviro cavuye ngaho co kuvuga ati ko Imana yatugiriye neza, ikaduha ivyo kurya, ikaduha impuzu zo kwambara, ikatuzigama, ikadushikanye kuri aya masaha turi bazima, kuki twebwe tutogira natwe ico dukoze ngo dufashe abandi bagowe. Hari benshi hariya mu gihugu iwacu, hari benshi muri Afurika bakenye gose, batagira ivyo kurya, batagira ico kwambara, kandi twebwe ngaha Imana ikaba yaratugiriye neza, nubwo tudafise vyinshi birenze, ariko ivyo gufashanya ntitwobibura. Nuko ndavuga nti yamara reka nshireho iki kintu cyitwa Joy Foundation, cyo kugira ngo tuze dufashanya hagati yacu, dushire amahera hamwe, hanyuma turungike hariya dufashe abo bantu bagowe, batari abo mu miryango yacu, kuko abo mu miryango yacu bo n'ubundi twabafashije. Ahubwo navuze ati reka dufashe abantu imfuvyi, cane cane abana b'imfuvyi, canke se abapfakazi, canke se abantu nyene bagowe kabisa, badafise epfo na ruguru. Hariho abantu bagwara bakaja kwa muganga, bagerayo bakabura amahera yo kwishura ibitaro, bakabafungira mu bitaro. Hari abandi bagwariye muhira noneho batageze no ngaho kwa muganga, bagize ibibazo bikomeye, baboreye mu nzu, abo nabo bakeneye uwo bashikako, akabaha n'agasukari, akaba yobaha n'akawuji, akaba se canke yobajana kwa muganga. Ivyo vyose vyoba ari ibikorwa vy'Imana. Nukuri navuze ati ego, reka ndebe ko bene data twofashanya iki gikorwa tukagikora. Ndabishimira Imana cane. Nongera mvuga nti rero, uko umuntu afashijwe, uko umuntu abashishijwe, azakore uko nyene, Imana izobimuhezagirira, kuko Imana ivuga ati wowe kora uko ushoboye, ntabwo Imana iza idusaba ivyo tudafise, idusaba ibijanye n'ivyo dufise. Hama rero umwe wese aziyumvire uko avyumva, yovuga ati je nokora uku, ati canke notanga bivanye n'ubushobozi mfise, nta ngorane. Hanyuma gushinga intahe naho, umwe wese azobikora naho nyene uko avyumva. Uvuze ati reka nshime Imana mu majambo, uvuze ati reka nshime Imana kuri video, uvuze ati reka nshime Imana, nta ngorane, ni karibu. Aha rero jewe gushima Imana kwanje sinshobora kubivuga vyose ku munsi umwe ngo mbirangize, nzoza ngenda ntanga bike bike bivanye nuko Imana izoza idushoboza. Ngashima Imana kuba turiho, uburyo yatuzigamye kuva tukiri mu nda z'abavyeyi bacu, kuko Bibiliya ivuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, nije nakuzigamye. Kandi niko, kuko hariho benshi bategezwa kuba baravutse, ariko kuko ubugombe bw'Imana atariko bwabishatse, ntibakiriho. Hari abandi bavutse
ariko ntibashobora gushikana imyaka nk'iyo twebwe dushikanye. Ni ukuri ni ubugombe bw'Imana. Hari byinshi twaciyemo byateza kuba byatwaye ubugingo bwacu, navyo nyene tuzogenda tubivuga buke buke dushima Imana, kuko ni byinshi kuva aho umuntu aba yarabayeho akiri umwana muto agakura agashika kuri iyi ntambwe, abaciye muri byinshi namwe murabizi, ariko Imana yagiye ituzigama muri byose. Hanyuma rero niyo mpamvu navuze ati dufase aka kanya dushime Imana, umwe wese ashima Imana uko abyumva, uko abishobojwe. Hanyuma gushima Imana kwanje kukaba ari ugufata amahera makeyi uko Imana ishoboje, n'uwo dufatikanyije uwo ari we wese uko Imana imushoboje, tugafasha barya abantu bagowe, tugafasha zirya mfuvyi, tugafasha barya abapfakazi, tukabagurira utwo kurya, tukabagurira agahuzu, tukabagurira mitiwere, uko umuntu wese abishobojwe. Nuko rero nicyo cyiyumviro nari nagombye kugira ndabashikaneko, ubishoboye ni karibu, nimero zanje ndazibaha. Hama turafise abantu hariya twoza ducako tukababwira ati bivanye n'umuntu aho azoba ari, intara azoba aherereyemo, igihugu azoba aherereyemo, hanyuma tugatuma barya abantu bari harya nyene bakagenda bakabadushikirako. Babashitseko bakamuvugisha, bakaba bofata nk'ifoto canke bakaba yovuga ijwi ryiwe, hanyuma natwe bikadushikira tukavuga ati kumbure koko bya bindi yarabikoze. Ari nk'umuntu agwariye mu bitaro akaba yamushitseko ku bitaro, akaba yamurihiye ifagitire y'ibitaro, hanyuma iyo fagitire bayitweretse tukavuga ati ego Imana ishimwe wa muntu yavuye mu bitaro. Ari nk'imfungwa ifungiye muri prison, uwo muntu akaba yagiye kuri prison akaba yamushikirije ibyo kurya canke akandi kantu kariko kose tuzoba twarungitse, nabyo nyene tuzobishimira Imana. Ibyo byose ni ibikorwa byo gushima Imana kugira abantu nabo banezerwe, bamenye ko Imana igihari igikora. Kuko iyo umuntu agushitse kutamuzi, iyo umuntu agushitse ko akagufasha mu magogo urimo, ni ukuri uravuga ati haracariho Imana itabara, nawe akanezerwa. Niyo mpamvu Joy Foundation tunezerwe, niyo gufasha abantu bagowe nabo kugira banezerwe. Ego ntibonezerwa iminsi myinshi kuko tuba tubahaye ibintu bike, mugabo aranezerwa uwo munsi akavuga ati ego nukuri ndashimye Imana, nawe akaronka utwarya uwo munsi, nawe akaronka utwo yifashisha muri iyo minsi yaho vuba, nawe akavuga ati ego kumbure nanje ndabonye ko Imana ishobora byose, ndabonye ko Imana ifashije, ndabonye kuboko kw'Imana ko kunshitseko. Kandi nibyo twese twagiye dushobozwa n'abandi bagiye badufasha, dushobozwa n'ukuboko kw'Imana kwagiye kudufasha, none rero harageze ko natwe dufasha abagowe, natwe dufashe abandi uko dushoboye kose. Cane cane ufise ico afise nawe nahereze n'abandi nabo bashima Imana. Nuko niyo ntumbero yanje, akaba ari ico cifuzo nari mbashikirije, kandi nshima n'Imana muri byose, nshima aho ishikanye ikora. Umuririmbyi yaravuze ngo aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimye, nanje ndashima Imana gose aho ishikanye ikora, kandi tuyiragize no mu biri imbere, naho imisi ari mibi, naho Satani akomeje kukaza umurego, ariko Imana ni nziza, Imana ni nzima, kandi uwisunga ihoraho Imana yacu ni inyamaboko, izomuzigama, izoturinda muri byose. Hama rero nuko murakoze, muhezagirwe cane, ibisigaye tuzoza tugenda tuyaga buke buke uko Imana izoza idushoboza, tugenda tubiyaga dushima Imana, dushinga intahe, hanyuma dukomeza gufashanya muri ico gikorwa c'urukundo. Tugire urukundo, turwerekane mu bantu bagowe, mu barukeneye koko, tubereke ko uhoraho Imana yatugiriye neza, hama nabo banezerwe, dusangire kuri uwo munezero wacu, nabo ubashikeko. Hanyuma sinorangiza ntavuze umurongo undi ku mutima muri aka kanya, ni umurongo wo muri Zaburi ibice 23, ushoboye gusoma kuva ku murongo wa mbere akamanuka hasi, avuga ko uhoraho ari we mwungere wanje sinzokena. Uhoraho niwe mwungere atuzigama, niwe aturagira ijoro n'umurango, aturyamika akatubyura amahoro, kandi akongera akatwiriza ku murango tukaba amahoro. Ubu bukene bavuga ngo sinzokena ntabwo ari ubukene bw'ibyo kurya, si ubukene bw'imyambaro, ahubwo ni ubukene bwo mu mutima. Nitwatunga uhoraho Imana yacu, tukamenya Imana nzima, Imana nyene imbabazi, ntabwo tuzokena ijambo ry'Imana, ntabwo tuzokena amahoro yo mu mutima, ntabwo tuzokena ngo twigunge turire tuganye gose. Ni ijambo numva Imana yashize ku mutima wanje, kandi uhoraho yatubereye Imana,
akatubera amaso, turaronka n'inguvu mu mitima yacu, tugakomera, naho twoca mu bigoye ariko Imana iradufasha ikatuzigama. Nuko rero murakoze cane, muhezagirwe, Imana ikomeze kubana namwe, Imana ibampere amahoro. Inimero yanje ku bantu bari mu bindi bihugu ni ugushiraho akamenyetso k'umusaraba 61, hama mukandika 416 8 reka nyisubiremo, guteranya 61 416 881 184. Murakoze cane, mubane n'amahoro y'Imana. Amen.